Risangwa amahoro nshuti mukunzi wacu bandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Hariho rero ibintu bitatu Perezida Ndayishimiye akwiriye guhagarika mu mvugo akoresha mu bijanye n'ubukene mu Burundi. Mw'ijambo yavuze ryo guhimbaza imyaka 62 Uburundi bumaze bwikukiye, Perezida Ndayishimiye yarasubiriye gushimika ko Uburundi budakenye, ko abarundi bose bahaze kiretse ibinebwe. Nk'uko bigenda mu majambo yiwe menshi, Perezida Ndayishimiye yahavuye yivuguruza ahava araronka abatako impamvu Uburundi bukenye, agira kwemeza ko Uburundi budakenye, akarangiza yemeza ko bukenye, mbere akanerekana ababitera. Dore ngibi bintu bitatu vyihutirwa Perezida Ndayishimiye akwiriye gufuta mu mvugo yiwe. Uburundi ntibukenye. Niko ntibiryoshe kwama dusoma ahantu hose ko Uburundi arico gihugu ca mbere gikenye mw'isi. Biradusuzuguza, womengo batubwiye ko abarundi turi ibijuju vya mbere mw'isi canke ibinebwe vya mbere mw'isi. Ivyo nanje sindavyemera, ariko Uburundi burakenye. Ubutunzi kamere turabufise, budahinguwe ngo butwinjirize amahera tuguma dukenye. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca niwe yabwiye inama nshingamateka ko ivyo turimwo ari inkurikizi z'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, aho yagize ati kirya gihe ntavyo mwabonye kubera twari dufise amareserve, ariko ubu yaraheze. Umwanka canke umukunda Gervais Ndirakobuca arafise ico yisangije, kuvugisha ukuri uko ikintu akizi. Ico abashingamateka batabajije Ndirakobuca ni ingene ayo mareserve yononywe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nkurunziza yaguze abajenerali kugira bamugumeko, afyatura amamiliyaridi y'amafaranga y'amarundi arabagabira, nabo baraja kurunda muhira. Bamwe batangura kugura amazu hanze, iyo za Canada, Australia, Afrika y'Epfo, Kenya n'ahandi. Aho niho bitangura kugoranira kuko vya bifaranga bafyatura ataco bimaze, babitanga muri banke mu Burundi, hanze hagasohoka amadolari. Amadolari ya BRB ngizo, amadolari ya BRB. Dore ngizo reserve ziragiye. Ubu bandi ni ukuvuga amayeri y'ubusuma bakoresheje ni bwinshi cane. Vyosaba inkuru igenewe kwerekana ingene ibihangange vyateruye ubutunzi bw'Uburundi birakomba biroza. Iyo igihugu kitagifise amareserve ni ukuvuga ko kiba kidafise amafaranga yo kurangura ivyo gikeneye hanze. Muribuka ko Perezida wa Tanzania yigeze kudutwenga ko tutanafise reserve yo kugura ivyo dukeneye indwi zibiri gusa. Ico gihe nkeka vyari bikigendeka. Perezida Ndayishimiye wenyene ubwiwe yarakoresheje ijambo fayirite, ngo jewe nama nibaza umunsi twageze aho ata n'ifaranga na rimwe rizoba risigaye mu kigega. Mu bisanzwe nta perezida avuga ivyo bintu, kirazira. Nta n'umwe asubira kwizera igihugu ciyemerera ko kigira gihombe. Uburundi burakenye. Ikimenyetso ca mbere ni uko tubura amafaranga yo kugura igitoro gikwiye. Nta kamaro ko Perezida Ndayishimiye yama aturirimbira ko dutunze kurusha Ubushinwa, ko amafaranga y'inyabihanga angana amadolari y'abanyamerika. Umwaka amaze asubiramwo ivyo bintu ni munini. Nafate ingingo zikenewe zituma amafaranga yagenewe Uburundi muri Union Européenne, muri FMI, muri Banque Mondiale arekurwa aze gusahiriza Uburundi. Ibindi vyose ni ukuzirika abarundi ku katsi. Izo ngingo arazizi neza. Ijambo rigira kabiri ni irigira ati abarundi bose barahaze kiretse ibinebwe.
Sinemera na gatoya ko abarundi ari ibinebwe. Iminsi yose mvugana n'abarundi bagwana barondera inzira zose zishoboka ngo baje kurondera akazi. Ubu bageze aho bapfungirwa mu bibuga by'indege muri za Philippine, Koreya y'ubumanuko, Singapore n'ahandi. Abarundi birirwa baricwa muri Afurika y'Epfo, muri Zambia, muri Sudani y'Epfo, muri Kenya, muri Tanzania. Aho hose abarundi basanga bariko baragwana n'ubuzima. Uravye ubuzi bakora mu bihugu bitandukanye vyo mu karere, uravye umuruho abarundi babamwo muri ivyo bihugu, bagahembwa intica ntikize. Uharuye abakenyezi n'abigeme bariko baratabukira mu bihugu vy'Abarabu, ariko bakarinda uburuhe n'ibitutsi, n'ubututsi kugira batunge imiryango. Ubonye ubuzima abarundi babamwo muri Qatar na Dubai, ariko bakarya umutima amenyo kugira batunge imiryango. Mu nyuma ukumva perezida avuga ko abarundi hari ibinebwe. Iki ni igitutsi gikomeye. Abarundi barakeneye gukora. Leta nishireho inzira zituma abanyamitahe bizigira Uburundi maze ubuzi buboneke. Leta niyitwararike kandi bimwe biboneka iteka ry'umukozi. Birateye isoni kubona imyaka 4 iheze abakora ubuzi bwo kurarira batabaza leta, ariko nayo ikica amatwi. Perezida Ndayishimiye nahagarike kurondera abatakwa amakosa. Ubwa mbere yari Bunyoni yarapfunzwe ntacahindutse. Ubu haravugwa mu ntamatama uwabujije igitoro kuza. Navugwe ku mugaragaro tumumenye canke perezida yemange ko yatubeshe, kuko abashikiranganji bose bavuga ko ikibazo c'ikena ry'igitoro gihagaze ku bukene bw'amafaranga mvamakungu. None amafaranga yarabonetse, uwo muntu aca arabuza ko tugura igitoro. Ni kubera iki abashikiranganji vyega batazi ico kintu? Mu gikorane i Nyabihanga, perezida Ndayishimiye yari yatanguye gusigura ko igitoro kibuze kubera imodoka zikinywa ziguma zongerekana. None zinywa ica gusa ntiziriha. Uburundi bwoba bufise imiduga kurusha ibihugu vyose vyo mu karere. Mu birori vyo kwigina ukwikukira Igitega, ni ukuvuga kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi 2024, amaze kwivuguruza akagaruka kwemera ubukene, perezida Ndayishimiye yaciye ahindukira ata ubwo bukene ku banyagihugu ngo nibo babuteje. Bandimirandye ababeshejweho n'urwenge, abasega canke bakaba abasuku b'abandi, abizeye gukamisha ivyicaro. Hoba harabayeho ivyigwa vyerekana abo bantu uko bangana n'uruhombo bateza igihugu? Hoba harafashwe ingingo ziberekeye zituma baja mu buzi bubaha iteka? Izi mvugo zituka abanyagihugu zikarondera kubumvisha ko batoraba amakosa ya leta, ahubwo ko bokwitako imirarwe bonyene. Intumbero n'imwe, ko ata n'umwe abazwa ingorane ziri mu gihugu. Perezida, iyi disike y'amayeri irashaje. Fata ingingo zikenewe kandi zikiza Uburundi. Umushikiranganji wa mbere wawe yaratomoye aho umuzi w'ikibazo uri. Burya woheza izi njyane za 2015, burya wofatanya abarundi bose, burya wobana neza n'ababanyi ukareka kwiyugarira ko imbere ico wari wagitanguye neza. Burya wosubiza umwidegemvyo abarundi maze amakungu akakwizera. Intambwe ikiza Uburundi woba uyinjiyemo, ibindi byose ni ibitito. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nk'igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata ca politike, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'umutekano, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.